Kw'igenekerezo rya gatanu Munyonyo, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Emmanuel SINZOHAGERA ari kumwe n'icegera ca kabiri c'Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Cyriaque NSHIMIRIMANA nabo mu bashingamateka n'abakenguzamateka batowe mu ntara ya Ruyigi yarifadikanije n'abenegihugu bo ku mutumba Kirungu nabo mu micungararo yaho muri komine Nyabitsinda y'intara ya Ruyigi mu bikorwa vy'iterambere rusangi vyo kuvanga ibeto yo kubaka umushinge w'ivuriro rya Gahambwe. Mw'ijambo ashikirije abari bitavye ivyo bikorwa, Nyeniteka Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yamenyesheje abo benegihugu ko iryo vuriro ari iryabo. Yabasavye ko bobera leta ijisho mu kubungabunga ibikoresho vy'urwo rwubako, yongera bahanura kwitwararika no kubungabunga amagara yabo. Yahamagariye kandi abarundi muri rusangi guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu kuvomera imirima mu gihe c'uruzuba. Tugashima ko leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na nyir'icubahiro General Major Vice Ndayishimiye yihaye ihangiro yuko buri komine itegerezwa kugira ibitaro atari ivuriro, kuko ivuriro n'ibitaro biratandukanye. Rero ico ni ikintu ca mbere dukenguruka kubona yuko buri komine izoronswa ibitaro, mugabo kandi kubera ko ikomine usanga ari nini, ni naho rero hacakenerwa aya mavuriro mato mato kugira ngo abanze yakire, hama abonye yuko ivyo bariko barakora bibarengeye bakaca barungikira ivyo bitaro. Ni ibire turiko turakora kugira ngo iri vuriro ribanze ryakire abambere, hanyuma abo babona badashoboye kuvura bace babarungika mu bitaro. Rero bubaha mwese benegihugu, abanyeshengero, namwe mutari abanyeshengero mugabo muvuka hano nyene, ibitaro si ivy'ishengero ni vya mwese, kuko nimwagenda kuhivuriza ntibazobaza ngo wewe nguru wahehe, bakira umwenegihugu wese bakamuvura. Tugashimana ko turiko vy'ukuri nk'ishengero duterera, Nyakwubahwa Amatari yabivuze, turatera mu bisata by'indero, ibisata vy'amazi, ko turazi ko ngaha muri kano karere hariho amazi twigeze kuba dutanga, n'ibindi bisata. Mu bisanzwe ukwizera kwacu gutegereza guherekezwa n'ibikorwa. N'ibikorwa rero bitegereza guherekeza ibyo twizera, kuko umwana w'umuntu agizwe n'ibice bikuru bibiri. Aragizwe igice cy'impwemu c'umutima, mugabo akagira n'igice c'umubiri utegereza kubaho, utegereza kuvugwa iyo ugwaye, utegereza kwigishwa, utegereza kuronka amazi meza. Ibyo byose umubiri urabikeneye. Nico gituma ishengero turiko vy'ukuri dukora uko dushoboye mu byo dushoboye kugira ngo natwe dutange intererano mu iterambere ry'igihugu. Kw'iterambere ry'igihugu natwe bwiriya turaba nk'abarundi, kuko natwe turabenegihugu, turabarundi, biraturaba. Mbere ngashimira Nyenicubahiro mu nama yagirishije hirya y'ejo n'abakozi b'Imana, aho mbere yahamagariye amashengero yuko yosaba amakorale yose akaba koperative. Ati amakorale yanyu genda muyagire koperative, agwize umwimbu, kuko nabo barafise uburenganzira nk'abandi bene gihugu, bogira koperative bakagenda bagasaba ingurane muri ya banke, hanyuma bakiteza imbere. Rero ico ni ikintu ciza cyane, ariko nagira ndababwire kino kintu nibaza ko mfatiye kuco nyir'icubahiro mutambukanye wa nyir'icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze iminsi yigisha avuga ibyo gufungura neza. Naye nababwire ntitwe turindire kugwara, ego turiko turubaka ibitaro, niho muri turiko turubaka ibitaro. Mugana genda babwire ibitaro uzobijemwo ari uko vyanse. Hariho undi mwifata ushobora kugira ugasangiza amagara meza, hanyuma ntugende kwa muganga. Ufungura neza, kwifata neza, kugira isuku aho tubaye, kuryama mu misegetera kugira ngo ntitugwariza malaria,
ibyo byose ni ibintu bidufata guhindura ingendo. Rero nisunze ico kivugo cya nyir'icyubahiro mutamukanyi bayicyo mu gihugu cyacu Burundi, tubahamagarire kuraba ingene dufungura neza. Gufungura neza si kurya inyama, siko gufungura neza. Gufungura neza ni ugufungura ibintu bizana amagara meza, biremamwe mu mubiri imfungwa ibyo umubiri ukeneye. Gufungura imboga, ndazi nubwo nga muri kumoso mvuze imboga ntimuca muvuga nk'abanyarumonge, nawe imboga murazi yuko ari byasi, sivyo? Gufungura imboga, gufungura amagi, gufungura ivyamwa, ibyo bituma amagara yacu amera neza. Rero nicyo turindire kugwara. Kwa muganga ugenda ivy'ukuri ari uko nyene umubiri wa wateye. Mugabo hariho ingwara ziza kubera ko twifashe minenegwe, kubera ko amagara yacu tutayitwararitse. Rero twitwareka amagara yacu kugira ngo vy'ukuri kwa muganga cyo tugende nyene ari uko nyene byanse nyene, kuko birashobora gushika nubwo bawifashe uko kose bigashika umuntu akagwara. Mugabo hari ingwara vy'ukuri dushobora kwirinda kandi ugasanga bigenze neza. Rero nubwo tugira twubaka ibitaro, ndabasabe nimuce mubigira muhiri wanyu. Ati ntegereza kugwara ngende kwivuza kuri bya bitaro nubaka. Oya, ntidame tugira ihangiro ryo kugwara. Ibitaro biba gusa ibyo kudufasha mu gihe twabuze nyene bigenda. Arenje nsaba nizere ko ngaha muri kano karere bitagwiriye ko muronse ibitaro. Hari ahandi ubundi burere usanga nubwo bafise ibitaro batagenda kwa muganga kandi bagwaye, bakavuga bati jewe ndafise ukwizera, ndaza gusenga ndakira. Ni byiza kwizera, ni byiza. Nganagenda kubwira na Yesu Kristo yarinze avaga kuri nosi adakijije bose, yasize abantu bagwaye aca dusigira abaganga kugira basigare barakora igikorwa yateza gukora. Hari ingwara zitari zo gusengera, hari ingwara zo genda kwa muganga, hari ingwara zo gusengera, ibyo ndavyemera. Mugabo hari n'izindi ngwara zisabwa ko tugenda hehe? Kwa muganga. Rero muze mutandukanye, ko muramutse muronka dutanguje no muganga wo kubaka rino vuriro, muze mutandukanye ingwara zo gusengerwa n'ingwara zo kuvugwa. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe nyene yasavye abo benegihugu kubungabunga ibikoresho vy'urwo rwubako kugira ngo ntivyibwe no kuzobungabunga iryo vuriro kuko ari iryabo.